mu gisata c'indimi uwa mbere niho kubwayo Yoronimu yamenye n'amanota 63 n'ibice 18 kandi agendana ubumuga bwo kutabona. Hello, ndabaramutse ndabaha ikaze uko mubibona no munsi mu kigo Fondation Iragiye na kanyamuneza kadasanzwe, aho mubona ko dufise ibyishimo na cyane murabibona hano hagati yacu. Yitwa Jerome Ndiho kubwayo, akaba ari umwe mu gwaruka rugendana ubumuga bwo kutabona usanzwe gwitabwaho n'ikigo Fondation Iragiye. Uno munsi cyo kigo Fondation Iragiye dufise ibyishimo ntangere by'akanyamuneza kwishimira urupapuro rwo kurangiza amashure yisumbuye, aho mubona twaduze ku mugwa mukuru w'igihugu, ni mu ntara ya Gitega nyezina mu gisagara, ni mu nyubakwa za Archdiocese nkuru ya Gitega, neza na neza aho bita ku Mushasha. Tubazaniye bishasha nkuko turi ku Mushasha. Jerome, amahoro cyane. Uyumva gute Jerome? Jewe ndanezerewe cyane k'uyu munsi, kw'isaha, k'uyu mwanya, k'uyu munota, k'uyu musegonda ndanezerewe rwose. Ndazi namwe murayibona vraiment. Jerome, kuva mu mwaka wa 2021 waravuye mu kigo Fondation Iragiye wiga ku ishuri Pene Brand School, uratora ikibazo cyo mu mwaka w'9, hanyuma uraza kwiga ngaha ku ishure Lycée Notre Dame de la Sagesse, Mugabekazi w'ubwitonzi. None urugendo wobanza ukatubwira mbega ukihashika byagenze gute, bica bibandanya gute? Ego nkuko nyene bavuga bati haje muhini mushasha utera amabavu. Je navuye muri Fondation Iragiye nsanzwe nigana n'abanyeshure bagenzi biwanje bafite ubumuga nk'ubwiwanje bwo kutabona. Ngeze hano rero muri Senede nasanze bitandukanye n'ibyo muri Fondation Iragiye, kuko hari abafite ubumuga babutandukanye, abo rero gaca bigana n'abakomeye, ni kuvuga cyangwa ubumuga bafise. Rero je byarankanze gatoya ndamira nk'ukanguka, kubwe n'amaca nabo naho ndonka nkiri muri Fondation Iragiye byameze nk'ibinduka gatoya, muga munyuma ndikangura, hama navuga ntibikwiye kugenda guca, reka nkushiremo inguvu subire ku manota naho ndonka ubwa mbere, hama amashuri wanje ndabe kuno yaheza kandi atamwaka numwe mpitiyemo. Ego byarakunze namenyereza ndamenyana n'abanyeshure nahasanze turamenyerana, hama nyene bigendeka neza. Ego amashuri ndayiga mwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, tana hamwe ndubuye kandi amacari meza cyane. Ego urakoze Jerome. Benshi bagutangariye mu bana 14 mwahora mwigana, waronse amanota meza, uba n'uwa mbere mu bana 14 mu gisata ca lettre c'indimi wahora wigamwo. Mbere nkuko twavyumvise n'umuyobozi wa rino shuri yabivuze, n'ikibazo ca leta kiguha uburenganzira bwo gutangura amashuri ya kaminuza waragitoye, kandi ugendana ubumuga bwo kutabona wigana n'ababona. Nizihe nguvu wakoresheje? Muri make hajya kuba ufite ubumuga bwo kutabona nibisigura ko udashaka gukora ibintu nk'ibyo canke ibintu bikomeye gusumba bari abandi. Rero twebwe kuba tutabona bundi ni ikibazo tuba dufise mu maso gusa, abundi handi hose dukora nk'uko abandi bakora. Nuvuga ko nta buhinga burebure nakoresheje gusa kiretse kwiga n'inguvu n'umwete. Nakoresheje inguvu nyinshi cyane n'umwete mwinshi, hama nagerageza nyene gukora ndondeza hirya no hino, kuko twebwe burya kwiga n'abantu batamuga bafise bisaba inguvu. Rero ugize umwete usanga byose byaje. Je nageze umwete, Imana iramfasha nza kwisanga mpejeje umwaka wa gatatu n'undi mu kibanza ca mbere n'amata meza, hama nagize nza kubona nakoze kandi donka amanota meza nayona. Mira abantu abahe kubushitse kwino ntama? Cyambere cyo ni Imana yazikaho atawuje imbere yayo. Hama havuye Imana ndashimira uwo bita Sylvie Uwiragiye. Uwo nawe ni mama ndamwita mama, uho yambereye mama by'ukuri. Uyu munsi ino certificate ndose
novuga ko atari yiwanje ahubwo ni ya mama Sylvie Uwiragiye. Rero aha amariye gushiraho ikigo Fondation Uwiragiye nico gitumye uyu munsi byose bigendeka guca, kuko iyo Fondation Uwiragiye itazakubaho jewe iyi certificat simba ndayigizeko, n'ivy'amashure simba ndabigijejeko, ntibabigenze uko uyu munsi bigenze, amashure narayahevye kera cane. Rero ndashimira Fondation Uwiragiye irongowe na Sylvie Uwiragiye, niyo bamfashe mu mugongo ibihe byose nagiye niga kuva mwaka w'8 aho naringiye guheba niho bamfatiye bakomeza kumfasha imyaka yose nagiye niga kuva butiye gushika uyu munsi niyo bamfashe mu mugongo. Rero abo ndabashimira cyane, iyi certificate ni yabo, nibo batumye ndayigirako. Hama abandi shimira ndashimira Dr. Warandongoye mu Kayanza bita Daniel Nyiranyibagira, ko nawe yaramfashije gose nca nshimira n'undi muntu umwe yandangiye ishure ko sinanze ishure aho riri bo bita Claver. Abo nibo nshimira cyane by'umwihariko Sylvie Uwiragiye mama wanje arongoye Fondation Uwiragiye. Urakoze Jerome, ugomba kubandaniriza hehe mu biki? Bikunze Imana ikamfasha ndashaka kuja kuri Université du Burundi, nkucanja mu gisata c'amategeko, bikunze nibyo nocanja kwiga. Ego Jerome, hari akamo utera abagenzi bawe bagendana ubumuga bwo kutabona n'ubundi bumuga butandukanye ko kwijukira na cyane gufata inzira wafashe yo kwiga amashuri batazeyinze ngo baje ahana hari kama nuko batera ubu abafite ubumuga butandukanye bomenya ko ibintu by'ubusi n'ibya kera siyo kimwe. Hajya ba mu kirundi ngize ivy'amagera byarageruye. Rero nibamenye ko ubu uyu munsi turashoboye ibyo kwishira hariya canke twikumira. Nibamenye ko uyu munsi umuntu afite ubumuga nawe nakora akiga nk'uko abandi biga karonka amanota meza, banashaka n'akazi ashoboye kugakora kujya kw'abandi. Rero bagerageze nako nabone gushamo akabo, ndazi ko usanga bakumiriwe ariko bagerageze kwerekana ko bashoboye. Hama abantu bafite ubumuga bareke kubanyegeza, babaserukane kuko hariho ababa babitayeho canke amashure abafasha mu bumuga baba bafise, babanyarukane rero nabone babashire mu ishuri. Ko nka jewe ndazi nk'aba bambona ntabwo meze nabi cyane, ntabwo nsa nabi, byose ni kubw'amashuri. Uyu munsi nimeze uko kubw'amashuri, kwiyamba ntiyiga simba meze guki. Rero babakure hariya babanyegeje babashire ahabona, hama nabone bace bareka kwikengera, bagerageze kwerekana ko bashoboye. Yego nubwo bagerageza kubanyegeza mugabo berekane ko bashoboye, kuko hajya iyo unyegejwe ntuvuge uzoherayo. Rero babakureyo babashikane aho hantu bashaka kubafasha mu bumuga bafise, hama nabone bashema ingufu ziwabo kumbure guco dusanga twebwe agena ubumuga natwebwe dufise ijambo kandi rikomeye mu gihugu. Murakoze mwege mariko muradukwirikirana. Dushimire cyane umukenyezi Uwiragiye Sylvia yatanguje ikigo Fondation Uwiragiye ushiteho ineza n'indero y'umuce cyane abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Mwumvise ko iyo atabo umukenyezi watanguze kino kigo Jerome ndiho kubwayo ntiyari kuba arangije amashuri yisumbuye, ntiyari kuronka ahagaragariza buno bumenyi bwiwe, akaba wa mbere mu bana 14 batagendana ubumuga bwo kutabona, akaba wa mbere agendana ubumuga bwo kutabona yigana n'abanyeshuri atabwo ubumuga bagendana. Dukengurukire kandi na Jerome yagize umwete agaca ijya nino agatera iteka ikigo Uwiragiye Foundation. Tukaba tubasezeye Igitega. Jerome, tuvuge gute Igitega urahasezeye cyane uzohagaruka? Ntawoheba iwabo ko aha ndafata ikiyo ndafata nk'uko ari wacu ni wacu uko niho handamuye, nzohagaruka sinzoheba nzohagaruka. Yego gusa umwanya ngiye kuba nungurije ahandi. Barakoze cyane kunyakira neza no kwa bansohoye. Yego murakoze. Nkuko mubibona murabona ko abantu benshi bari baje muri no rubanza rwitangwa rya zino mpapuro murekarengane babandanye mu bundi buzima mu yandi mashuri. Benshi batangariye Jerome ndiho kubwayo, uko mumubona ameze gutya twe turamubona ariko we ntababona, ariko murumva ko mu mutwe hiwe habona cyane. Nuko turabasezeye kandi turabashimiye. Nawe utaha. Imana mushobora zose data
beranda ntibahezagire. Shengurukana wese turashikanye. Mubandanye mugira umunsi mwiza.